twebwe twaraje tuje gukora burya tubona abantu baje ari kibiri burya ari abantu benshi bashika nk'ijana n'itanu batangura kutwaka amasuka ngo ntidukore batangura kuja mu biterwa twateye barandagura burya umutama Desire niwe twasha tuza kumutabaza acaraza burya acarabahagarika acavuga ati nimurehe kurandura imbuto burya izo mbuto burya ni bibi kurandura imbuto abantu benshi baca baraza burya umutama Desire nyene bahakwa kumukubita burya bahatswe kumukubita burya niko abantu baca bavuga ati twebwe turi ku kazi abamama bari bahagaze ku idigi namwe yarazanye bavuze ati twebwe turi ku kazi turahembwa twebwe dutegerezwa kurandura imbuto rimera yadutumye kurandura imirima yose burya bari bahereye aha burya baca barabahagarika twabonye abantu benshi baza kubera bana barimo batanu mu mpande zitandukanye tutona ngo ariko bariruka abandi biruka ngo aho naho marangisa abantu ngo baza kutubuza gukora kuko imisese tuje no twiteze yuko tubuzwa gukora igihe cyose mbere uhagezaho aho usanga dutana ko muyiko mu ngo kuri kurarima ngo natwe batwirukanye none munsi bari baje ntitwababonye mugabo bamwe bavuyeho bagenda batwidogera ngo muko murakora naho muyarungitsa abadufata bavuga ati turarindire ntitwasinze ngo tubabone mugabo baje muye nayo ngaha aho duciye somba ngo ubu twarahise nizina ngo tunatwiruke niko hitwa tunatwiruke ubonye abantu benshi tunukiruka nyene n'uwo masuka twayataye mu ishamba hariya twagiye ubonye umuntu wiketse ucuta isuka twebwe twashaka mudushikira imbere mutuvugire izi mbuto zacu zaranduwe baduhindishiye akababaro umuntu arimo kugira sorome yimbure kuko ni igihombo ku gihugu kuko yavuze ngo azogwiza isukari kugeza uno munsi nta sukari nta buyi tukinwa abantu ntibakimubuyi nta sukari kiboneka none atubuza kurima kumbure n'amatagisi yogwira muri leta tuko turarima je mu nari igihombo kuri twebwe no ku gihugu muwajejwe intwaro nta numwe tubona abo bantu sinzi imba bakuri Bujumbura imba bakurahe ayo masura ntayo tuzi owe nta mupolisi nta ujeje intwaro nta musirikare eka nta mbonera kure nta numwe turiga tubonamo uyu muntu barankiriza naho mu afisi societe yiwe izwi ku izina rya Tanganyika Business Company niwe amaze iminsi aturagiza twe twarashinze urubanza hanyuma haraje umuntu arapima aratwereka aho hegitari 1000 zibiza kugarukira yahawe barankiriza ni societe yiwe ni hariya hejuru hariho nta karimbe bashinze ariko barapimye turabona hagarukira aha rero yaraje bakihamuha muri 2009 mugabo yagiye kuhasitura muri 2010 niho yadosita akadutwara ahantu hatari hato avuga ko ishirahamwe giwe ngo rikorana n'umukuru w'igihugu ngo ntiyogwana n'agashiramwe kacu kabene gihugu ibyo rero turazi ko twabisezereye umukuru w'igihugu harubu yavuze ati umufuko uronka amafaranga umuntu naburonka icuge mu byivugo twatanze baratwumviye bari kwaratwumviriza ntitwumva nyene yorenga amategeko y'igihugu akarenga abantu bamaze kuza bakatwumviriza agacaza kwirukana abantu bari kwarema amatongo yabo batijwe na leta haciye imyaka itari mike nta burenganzira yihaye yafashe aho hose asitura hegitari 300 kandi afise ikete y'igihumbi kimwe ngaha muri komine Gihanga umutumba wa Gihungu ariko akaca izindi jana bazimuhaye z'amatuta hariya kwa Rubondo hariya muri Mutimbuzi jewe nagiye mbona abantu barenga 150 baserukana hajya muri rirya shamba baje jewe nari muri zijya pasteke ziri hajya ayi rero mbona bafise ibihiri n'imipanga n'amasuka harimo abagabo n'imisore n'abamama baca bahagarara hajya kuri rirya shamba barabino hama mbona abanyagihugu bose barahagurutse baraba hariya bamwe batangura kwiruka batanguye kwiruka burya niho naza mbona baje baca baza ukuyi baca ngaha aje bageze ngaha baca bakorokana ngaha diregiteri yarabarongoye yitwa Clovis aca babwira ngo heraho nyene ngo murandagure ngo ibi byose ngo simbone na kimwe ngaha baca bakorokeramo n'amasuka bakorokemo n'amasuka abene gihugu baca bakoma induru ntabaza ngo dutabare bariko barabiruka ko ngo babambura amasuka jewe nje mva hariya nza ndiruka mpamagara diregiteri tinyakubahwa hagarika ibi bintu uze tuvugane
jewe ndi ngahaye nk'umushinga ntaye kandi nk'umunwa yo muri koperative ndetse ndi no mu ndongozi za koperative ibibazo bihari mu bimbaze ngo ivyo ntibikunda ngo we ngo nta jambo tugwa ngo ntitukumvirize ndababaza basi ninde yabatumye kurandagura iyi mirima ngo twe ngo twatumye ngo n'uturongoye none wabarongoye ntafise izina ngo we vyumve ko ari uturongoye ngo niwe yaduhaye uburenganzira cyo nabaza ati konza ari Naumu ngaha ayi duhana urubibe n'iyi koperative niwe yabatumye ngo yegome niwe yadutumye kinabwira ati rero vyiza mureke kuruka kwa abanyagihugu nimuhagarike mureke kurandura imirima hama mwitura ubutungane kugira ngo ntibize bihabye bikwega induru ihote bajya himo muntu niko twumvise abene igihugu bariko barangazwa bariko barirukako bagoshobora no kwicwa mu gihe umuntu itwa barankiriza Naume yihaye ubasha atahabwa n'amategeko ubasha bumurengeye kuko n'umuntu atwara isosiyete isanzwe yigenga yitwa Tanganyika Business Company yafata amatungo y'abene igihugu akaza kuyinyagira ku nguvu ndetse irasi twamenye yuko mishamarisho tohezeho n'umugwi w'abantu bitwaje imipanga bashobora no kwica abantu mu gihe tuzi yuko amategeko atekanya ukuntu umuntu umwene girwa kugwa mu itongo ati bigenda gute kugira umwene girwa kugwa mu itongo bikogwa n'ingingo ya sentare gusa naho nyene mu ngingo ya sentare yabaye ntabanduka mu rubanza rwamazwe kuba ntabanduka canke ingingo ifatwa na leta mu gihe leta ikeneye ahantu naho nyene igomba kuhakorera umugambi no kwita mu gifaransa d'intérêt général umugambi w'igihugu w'inyungu rusangi ku gihugu muri ico gihe leta irafise uburenganzira bwo gukura abene igihugu aho hantu mugabo ibanza kubateguza bakajirama n'ingingo hama igacibaho umuzibukiro uhuye naho hantu ubimo niko amateka bitegekanye mugo umuntu itwa Naume barankiriza wewe ni gitangaza mu gihugu kigibona amategeko mu gihugu kifise umukuru w'igihugu akiramutswa kikagira inamashinga amateka nampinguza amateka kikagira urwego rw'ubutungane kikagira cyo kwitwa leta n'amashikiranganje rongo n'umushikiranje wa mbere umuntu umwende vidi Naume barankiriza ashiraho umugwi womora abantu imirima ukarandura ukishingira karimbi abene igihugu bibaveho nta mupolisi urumva two twumva nta muntu w'umuntu wararimo nta nyamirama mu gipolisi barimo nta butungane burimo none uwo muntu dusaba rero yuko amategeko akurikizwa icambere dusaba nyene cyo mukuru w'igihugu cy'u Burundi kuko nyene yarivuge yuko umuntu mbere afise umunwa wose utegeza kuronka icurya umufuka ronka amahera nukuvuga abene igihugu we ko barakora rero bari mu ntumbero yo gushigikira intumbero y'umukuru w'igihugu ndetse mu matongo yabo atarekwa Naume nukuvuga tutabeshanye muri ejo turabona yuko Naume barankiriza ariko agwanya intumbero y'umukuru w'igihugu